Tuje kuri ya nkuru ya Dieudonné Niyukuri benshi batazi Rabe yaherutse gufatirwa hano mu gihugu cacu c'Uburundi avuye mu gihugu c'u Rwanda ngo yazanywe n'inzego z'iperereza bamukuye mu gihugu c'u Rwanda. Uwo rero Rabe benshi bamuzi ku kinyamakuru ca Kenge TV bavuga ko rero yaramaze imisi ari mu Rwanda, ariko rero benshi bakaba baramuhenze mw'iperereza ry'u Burundi. Yabwiwe rero yuko bamuronkeye akazi mu bihugu vyo hanze. Hari ibihugu vyinshi rero biheruka kugirana amasezerano n'igihugu cacu c'Uburundi bavuga yuko arivyo agiye gukoreramwo nyabihugu. Rabe rero bamubwiye yuko icangombwa ari kubanza kurondera pasiporo, kandi pasiporo rero azogenda i Burundi bakamufotora bagaheza ibisigaye bakayikurikirana bakazoyisohora ubwabo. Rabe rero bamubwiye ko agiye kuronka akazi mu bindi bihugu kandi bimeze neza, azohembwa neza. Baramwemereye yuko bazomuha itike izomugeza muri ivyo bihugu, bakazomurihira n'amafaranga y'umuryango azosigira umuryango usigara uwutunze imbere yuko aronka amafaranga iyo azoba agiye gukorera. Yasabwe rero yuko aza kwifotoza rero akarondera iyo pasiporo, ibisigaye bazoyikurikirana yamaze kwifotoza bakazoyimusanza aho azoba ari hose. Rabe rero akigera mu Burundi bari bazi yuko azohamara imisi 2 canke 3 yo kwifotoza gusa agaheza agasubira mu gihugu c'u Rwanda. Rabe rero yagiye kuza aje gufata pasiporo gusa ngo yifotoze, ibisigaye bazoyimuronderera. Abo bantu bamuzanye rero ni inshuti ziwe magara bahora baganira cane imisi myinshi, bakavuga ko rero aribo bamuhenze akaza azi ko aje kurondera pasiporo agaheza akaja kurondera akazi mu bindi bihugu, kandi ko vyumvikana ko azomurihira itike n'amafaranga asigira umuryango. Rabe rero amaze gushika mu gihugu c'u Burundi nta mwanya wahaciye atarafatwa. Umwanya wo kuja kwifotoza ngo arabe iyo rangamuntu hariya mu kigo ca PAF gitanga impapuro z'abinjira n'abasohoka hariya muri PAF, ntiyashoboye gushikayo kubera yafashwe akiri mu nzira akiriko arinjira mu Burundi. Rabe rero ubu tuvugana akaba afungiwe hariya mu ntara ya Cibitoke nk'uko tubikesha ibinyamakuru bitandukanye. Ariko Rabe rero naho bagiye kumufata bakamuzana mu gihugu cacu c'Uburundi bavuga ko atari wenyene bariko bararondera, ahubwo bariko bararondera n'abandi batari bake ngo basanzwe bahungiye hariya mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Abo benshi rero bari barindiye ko Rabe ashika mu Burundi agaheza akaronka iyo pasiporo, agaheza akagaruka mu gihugu c'u Rwanda iyo yarasanzwe avuye. Benshi rero muri bo bakaba basa n'abacitse kw'icumu muri ino misi, bavuga ko Rabe yabaye nk'incungu yabo kuri bo. Abenshi rero bari ku rutonde ko bazoja i Burundi bagaca mu nzira z'ikinywabi, mu nzira za panya, bakaja kurondera ivyangombwa, bakaja kubaronderera ubuzi mu bihugu bitandukanye. Ubu rero Rabe bavuga yuko yababereye nk'incungu. Benshi muri abo rero bakaba batakiri naho mu gihugu c'u Rwanda, bakaba baravumye agashambara bagiye mu bindi bihugu bitandukanye, kuko iperereza ryamaze gushwara igihugu c'u Rwanda mu micungararo itandukanye akaba ariho bari. Usivye rero abo bagiye mu gihugu c'u Rwanda bavuye mw'iperereza ry'u Burundi, si abo bari honyene, abenshi ngo bagiye no muri Uganda no muri Tanzania bakaba barinjiye batwaye rero urwo rwenge. Bakavuga ko rero abatari bake rero bariko barahendwa ku bwinshi, bavuga yuko bagiye kubarondera amapasiporo bagaheza bakabarungika mu bindi bihugu bindi bitandukanye ngo bave muri ubwo buhungiro basanzwe barimwo. Bakavuga ko rero bazobaronderera ubuzi ahenshi hatandukanye, ariko Rabe wewe akaba yabaye incungu yabo bose. Muri iyi misi rero bavuga ko Rabe afungiwe hariya mu ntara ya Cibitoke. Abenshi bakavuga ko rero yoba adafunzwe kuko telefone yiwe iguma ku murongo, kandi ariko avugisha abo yasize inyuma, abo bagiye kujana kurondera izo pasiporo. Abenshi rero babandanya bavugana kw'iterefone n'uwo Rabe nyene, bakaba bafise amakenga menshi ko yoba adapfunzwe ahubwo ariko akoreshwa n'iperereza. Telefone ya Rabe rero iguma iri ku murongo, kandi avugisha abo bantu basigaye inyuma, ababwira ko nawe nyene amerewe neza ahari ata kibazo afise. Mu vyo bariko barandika vyose n'ivyo bariko baravuga nawe ngo arabibona, arabisoma, ngo aravyumviriza, ariko akabahumuriza akababwira yuko nabo nyene boza umunsi w'izina rero bakazojana hamwe aho bari babemereye ko bazoja. Akavuga yuko n'ibipapuro vy'inzira hariya muri PAF mu misi mikeyi ngo bizosohoka. Rabe rero benshi bakavuga yuko niba bakoreshwa n'iperereza kuko telefone abandanya ayikoresha ahari. Mu gihe bavuga ko apfungiwe mu ntara ya Cibitoke rero amakenga akaba ari menshi, bakavuga ko Rabe rero yoba adafunzwe aho yoba ari hose, ariko akorana n'iperereza kuko umwanya n'umwanya rero ivyangombwa vyiwe ngo bigiye gusohoka ngo kandi bazovyerekana. Muri bamuka rero ngo bazobarungikira kuri WhatsApp abereke ko vyakunze baheze nabo ngo bagende, ariko benshi bakaba bafise amakenga menshi ku bimaze imisi biriko biravugwa n'ibinyamakuru bitandukanye.
Mu gihe ariko haravugwa rero ibijanye n'umuyagankuba hano mu gihugu cacu c'u Burundi, abenshi baridoga bakavuga yuko umuyagankuba bamaze kuwibagira, vyamaze kuba nk'umuco, vyamaze kuba nk'ibiranga akaranga k'u Burundi. Bakavuga ko rero umuyagankuba ubuze amasaha abiri ukaba uragiye ijoro ryose. Abenshi rero bariko baridoga. Ni mu gihe rero Ndayishimiye yari yatwemereye yuko agiye kuduha umuyagankuba kugira mu myaka 5 iri imbere mu 2030 umurundi wese azoba acana amatara aho azoba aherereye hose mu ntara zigize Uburundi no mu gisagara ca Bujumbura hose. Mu myaka 5 iri imbere rero amatara azoba yadushwaye. Ariko benshi rero bakidoga. Imyidogo rero nti mu banyagihugu bonyene gusa, imyidogo iri no mashure atandukanye. Mu mashure rero akoresha umuyagankuba nko mashure y'imyuga nka informatique n'ayandi atandukanye, baravuga yuko umuyagankuba uriko urabagora mu kwigisha abanyeshuri rero ibintu bijanye n'amatara n'amashine bitandukanye. Baravuga yuko batakironka umuyagankuba wo kwigishirizako abo banyeshuri. Aho ni mu gihe rero usanga bageze mu mwanya wo kuja muri pratique basanga ata muriro uhari, bagasubira inyuma bakaja kwiga amateori. Mu minsi myinshi rero ugasanga bama biga amateori gusa ata pratique bagira muri ayo mashuri y'amatekinike. Twari ibyo bintu bamenye, iyo ni ingorane y'umuzungu. Ça n'est pas problème. On a besoin de leadership très fort et on a besoin de la bonne gouvernance. C'est tout. Hamani ikintu giye kimbabaza mu buzima cyane gose. Uno musi bariko bafata abana tubashira mu migambi. Itwizwe rya nk'imigambi rivuga ko état d'imo parti politique 18 une personne est atteinte 18 a évolué. C'est-à-dire ikibanza c'abana si mu migambwe kubera umwana adakwifatira ingingo a 18. Ni nk'ivyo muri Katolika kumbure bacize abana bakivuka mugabo ugasanga nico tuma mu cengero bapaniko tuberose abakristo benshi kubera umuntu amaze kwiga aravuga ati niya bambatije ndi umwana reka ngira ivyo wanje conversion. Niyo kubera gufata umwana do mwedo 18 ukamushira mu mugambwe kandi zikadofata inga pre 18. Je nababwiye iyi migambi iri kirashira abana bakibato mu migambi mugira imana mubigisha bagarukire za fondamentale batari mugabo bakazogira kaminuza bakazimara nibo bazobasenyura ntibazokwema ibikorerwayo kandi barize bazafite deontologie professionnelle itabemera ayo manyanga. Ico ni kibazo. None hari umuzungu ariko avuga ko abantu bashira mu migambi ubwo nube gitu bwacu ibyo ni byanditswe d'abord. Ushaka kubishiramwo genda uhindura ubwirizwa shingiro cyangwa uhindura ubwitegurwe nk'imigambwe uvuga ati umwana wese arakwiye kuja mu migambi hama natwe rero tuzana abandi mu migambwe tubashiremo hirya no hino mugazo turiko turica ikibanza cy'iki cy'umwana. Ndiko nderekana ko ibyo abantu bavuze ubwa mbere navyemeranya ko la demokarasi importe ifise ingorane kubera yazamwe n'abazungu. No, dukurikize n'ivyanditswe dufise data tugerageza ibyo nabyo. Ikindi kintu kimbabaza ariko tuvuga n'ukuri uno munsi abatwara bose ce sont des rescapés des victimes de 72. Ntaco andire parenthèse mugabo banditse lettre ouverte bari cyari ngaha bandikira buyoyo abagwanira demokarasi bari cyari bazima. None ibyo bagwanira byari biki? Bagwanira kudakomira ku bwambwe ku moko ku ntara ibyo nibyo bagwanira kutagitunga rya leta urumwe. None ibyo abo bantu nyene babibonye nabo nyene bakiri bazima uhebu byanke kubikora n'abantu babikoze bakiri ngaha. Indani batumeka bagwanira demokarasi n'imyicare mwege imwariganira cyane nakanga imwaniganira iki bace bakora ibyo basaba babigwanira. Niyo mwariko maravuga ngo twicarane tugire gute ona PS byaraza ahubwo dusaba abatwara nibatumeko bari bose data bagwanira demokarasi bagaheba ubuzima bwabo. Bamwe bandika amaletere ouverte bari cyari bazima ati gihe mwandikira buyoya mwashaka iki kimwe bace badukorera ibyo bareke bace badukorera ibyo data ibyo bari bose bagwanira byari. Honorable Olivier yabivutse uno munsi babwiye ko abakonseil communaux baje gukora amatore abazoja mu departement ya commune. Ibyo bibanza nta appel d'offre yabaye nta candidature ba deport. None abantu bazobatora gute ko je mugambo bataravuga ati nawe uzana abantu none bibanza bidasaba kudepozwa byigwa na conseil communal abantu batora gute babakura mu kirere. Uno munsi twagize decentralisation découpage administrative mugabo rafa passe n'abanya guverineri bose bandika makete ngo guverineri ngo nakira bene gihugu ku munsi wa kane. None guverineri ngo wakira abantu gute kandi mwagize decentralisation nagira mwaje gufasha abantu muvuye ku ntara 18 tugiye kuri 5 hamubandanye wakira abantu. C'est-à-dire ko umuntu wasigaye avubukinanyana aje kurondera guverineri aje yigabye pour des semaines uko bati sinzi igihe nzomubonera n'igihe nzogarukira usigusetse. Jenze ko bwati nanze ko aba guverineri bandika ati banya ko barongoye amazone mutegerezwa kwakira abantu
mukabatunganiriza uzorindaza nuzo bamwe ko yaciye kwa chef de zone byanse yaciye kwa mustaneri byanse muga ngo namwe nakira abantu ngo kumunsi bakanga sadire tumwe muri ya system kandi twashiteho system favorize abantu muga atacirikira gute atacirikira bafasha hari cyaba DPE 18 z'intara zitakiba hari cyaba DPE 119 makumi natakiba none munsi hagati hasi nindareka yatunganye by'indero uko DPE meri ntagenda yitwa DPE meri ntikibaho nta DPE bubanza kibaho none umuntu aza gukora gutu n'umunsi hari cyari DCE mutimbutse none DCE mutimbutse na DCE nahango baza guhurira he kwikominari imwe n'umunsi ibyo bintu nta ntara mu 18 zigihari hari zitaba muga abantu baracaha none kuno munsi amashuri yatanguye ministre ariko arakorana nande hasi bamufasha gutunganya iby'indero gushika hasi cyo tumaragenda bazwa cyane kubona abantu babonye experience de la démocratie bakabona ingene ibintu abantu bakumira abantu mugabo gashaka gukumira abandi kw'ibyo bintu kuko kumana yewegeza abantu inyuma umenye ko to utare nabo nyene batazokwica nije kimwe nuko wofuta imigambwe no munsi uko wofuta imigambwe mu mapuro ubahaye gukora imigambwe yo mu kinyegera rapfa pasana umuntu muri Botswana ariko ndatumirayo kumwaje visiter Botswana jokone ndiko ndamutumira aturaze mu Burundi ni sawa inyishu yampaye yacyambira directly we have the first to do some research about your country directly bane mijamba I have the first to do some research about your country abandi aje kuraba umutekano ingene meze kuri muri Botswana babwiye mu Burundi avuga ngo deora again ubwo bazi ko Burundi ari ntamba kwiraza zobanza kuja abirondeze ico gihe cy'Uburundi bukifashe gute kimeze gute ni yasanga atagitoro abanza kubaza nzo kwideplacer gute nzogira ingorane zimeze gute imba ni kibazo nico tuma rero duhamagara gukorera neza ibihugu kubera bira affecta n'abategeka kuza mu gihugu d'une manière ou d'une autre hari indi ngorane mwe mutavuze rero ikomeye cyane ibi bintu twadukanye ko abaja mu nzego bose bategerezwa kwiyungunganya biriko biratwikira igihugu kuko turaba GJ party uno munsi abateze ko mabede nawe uri muhira bandanya kazi tana amasinyatero bandanya urakora aba guverineri bafite amajite kugira ngo no mwijoro yakira abantu mugano munsi nka guverineri ugiye kubiri wiwe wahura n'utwara igipolisi na procureur nabaje mubona noje ngamwe namenye igihugu gute negera musanga muhiri wese 2 z'ijoro saa 3 ibyo bintu mukabikompriwa hama gakora akazi nawe ukaja ukazi sadino munsi musanga muhira n'umushobora kuyaga kubera iki ivy'akazi na boycott après de service tugiye mu byacu tugiye kwiyungunganya akazi se fini ora akazi gatezo kubandanya uri hose nico bituma abantu bahabwa amayenandance sadireke ibagire uburabaho ubandanye ibintu mugabo rafa pasi nagiye mbona ni mudeje wa OTB haji impande ya Crystal Palace zijanze bariko bari transformwa zubakiyemo akabare hakuja kuba mu nzu ya leta kugira abandanye akazi ka leta inzu zarabaye umusaka inzu za leta baja kubera mu zabo bariko batransforma bagira akabare kuma kwa mituwera agira baka masale do conference Bururi kandi jeje kuvura abanyagihugu babuze imiti kubera iki kwiyungunganya icyo rero mwe mwagicire mu ko kiriko kironera igihugu cacu ibintu bijanye no kwiyungunganya muri leta icyo nacakurangiriza ko rero turemera ko hari byiza bya demokarasi tumaze gushikako kuko no kubaho kubivuga ngaha ni ngende ya demokarasi ariko icyo nagenda yabwire nuko hariho vision 2040 na 2060 burya ngira benshi nuko batarayisoma ifise 3 anges 5 piliers et 22 objectifs uzosome preambire ifise impapuro hafi 3 iyo preambire irarezima ibi byose bizojoboka ariko climat d'affaires bari favorable climat politique aseni byose barabivuga mu byo bintu sadire ko preambire vuga ibindi bizoshoboka ariko habaye climat politique aseni climat d'affaires favorable niho nibindi bizogira gute bizoshoboka niho tanga gukumira imigambwe mu nzego ukavuga ko ari office wenyene uzaho byatugejeje amakuru yose yagusa tweko bateguriye tuje kwabwiye n'ayandi ariko aravugwa mu masaha ari imbere mwe mugume hafi y'ishene yacu YouTube ariyo ICTV turabwiye n'ayandi ariko aravugwa aho twagiye dutembera hirya no hino hatandukanye tuje kwabwiye ariko aravugwa rero mu gisata c'umutekano politike imico kama n'ibindi bitandukanye mwe mugume hafi y'ishene yacu YouTube ariyo ICTV turabwiye n'ayandi mukanya mu gihe amamwe baho rero murakoze.